Mwaramutse just video yihutirwa imbere yuko ntangura akazi hasigaye amasaha makeyi iminota mike nka 20. Nakoze video ubutaha mvuga ku bijanye na critical thinking, kwiyumvira ubonye information wumvise umuntu avuze kuri stade, umuntu twebwe tuvuga kuri YouTube, yiciye kuri RTNB, BBC, RFI, CNN, mbega ama news yose outlet bose bafise ahantu hashobora kuba bahengamiye canke bakavuga ibintu bitari vyo, babigira nkana canke bibesha birashoboka. So muri iyo video natanze akarero ka shortage y'igitoro. Sinzi undi muntu avuze ngo agiye kutanga ide opposé ngo kuminyuza acatanga ngo mu Bufaransa hariho shortage y'igitoro. Abantu b'Imana muri mu Bufaransa isatu ko turavugana hariho ubukene bw'igitoro, hariho pénurie du carburant, tuvugisha ukuri abantu mu Bufaransa je siyo ndi mugabo jewe inkuru nk'iyo icomba nzi nk'umuntu nciyubwenge, inkuru nk'iyo mu Bufaransa habuze igitoro biba biri mu ma news. Ngiye no kuri Google gusa nkandika fuel shortage canke pénurie du carburant, ico gihe bica bigaragara ama news articles akurikirana bo canke bagiye AI, kandi AI ubu iri inclus muri Google search, nabwo utaza kugira indi app ucubona exact ko nta pénurie y'igitoro ihari. Ivideo umuhizi yariko yerekana video za peut-être za 2022 ico gihe hariho shortage y'igitoro, n'ivyo ndaja kubigaruka hariho fuel shortage. Mugabo rero kubera abarundi nko nyene batuzi ko tutafise critical thinking niko kwiyumvira, twumvije ikintu turi abantu b'abanyamuhari. Ano mpamvu bamfete muri Afrika no kwicana abantu bicana. Umuntu ashaka kuvuga ku radio ngo genda utema ababanye ngo uja kubatema. Did you think iyumvira imbe kuja gutema abantu nuvuga ngo nuko nakaya bivuze utema abantu nifise sense. Aravuga ngo bazungu baraduhenda ngo nibatubwira n'umuzungu akubwira ngo utema muri umuna wawe uja kumutema muri umuna wawe, wiyumvira utimba ko uja gutema muri umunanje ejo ko tuvuka ndamutemera iki, ko ari umuntu ndamutemera iki, uwo muzungu akubwije uko bivyo nyene. Baravuga ngo bazungu baraduhenda, abapolisi baraduhenze. Ndibuka sinzi jambo buyo yigeze kuvuga umunsi umwe avuga ati iyo dufashe umuntu yakoze kibi abavuga ngo twarahenzwe, ugafata umuntu yize yaje kaminuza yakoze ibintu ngo twarahenzwe, ati we muzohendwa kugeza ryari. Donc ivyo bintu vyuko wumva ikintu kuri ku muntu avuze ugatangura kugishigiye cyangwa kukigwanya utagize itohoza giwawe, nico je ndiko ndita ko tutafise critical thinking. Nakoze na video mvuga yuko mu isanzwe abirabura umenga sinzi ko nabisigura, mugabo hari ukuntu tudafise uko kuntu kwiyumvira cyane, tudafise creativity, tudafise kuri searchinga. Sinzi umuntu yigize kuvuga ngo abirabure, mugabo yavuga abanye muri Amerika ukeneye kubahije ikintu gishire mu gitabo. Nta reason nimwe muri iyi siècle turimo uri kuri internet yuko utokusearchinga ikintu ukakiraba ukakivugisha uko kiri. Ego nivyo ibintu vya opinion, yo tuko tuvugira ibintu vya politique cyane ibintu vyinshi biba ari opinion, ivyo ifoko tuvyemera. Mugaho the facts uvuze uti uno munsi hariho imyigaragambyo muri Mexico, ivyo nama fact abazwi abantu ashobora kuvuga ego twabonye abo bantu amakuru ari reportinga. Habuze igitoro mu France nta kuntu bitabiri mu news, je nazindutse ndasearchinga na vyose mu ijoro nta nabibonye. Ico nabonye video ziriko zirekanwa ni video za 2022. Ico gihe naho habaye igitoro gacunobaza hengo nabide igitoro muri France cyabuze gute, nico n'ikindi subira kwibaza kuko rimwe hashobora ko pénurie niki na pénurie yiki, mugabo ukamenya raison. Mu bundi kibazo haza imyaka myinshi d'abord, ensuite nta raison baronse itomoye. Uno munsi bavuga ni ba Pacifique, ejo na ba Sabateur, hirya ejo nabahora badutwara, hirya ejo ni Bunyoni, hirya ejo na devise, hirya ejo nabantu batwara ama petrol station. You need to stick kuri cause imwe ikagumaho kugeza ivuyeho, hanyuma ivuyeho igitoki cya kiboneka. Nimba yari Bunyoni igihe Bunyoni afungiwe igitoki cya guca kiboneka, etc. You see what I'm saying? Petit joueur. Et puis iyo rezo iri important kubera iki nk'akarorero muri Philippines turiko turavuga hariko habaye ivyanyamugigima n'umwuzure mu gisagara ca Cebu. Ico gihe bavuze ati muri Cebu habuze kiniki ushobora kucuva muri iyo context. Bo muri Tanzania hariko kuba imyigaragambyo uvuze uti kumbure ikivuko c'Dar es Salaam cazibiwe niyo mpamvu turiko turangitoro. Vous avez une raison iri temporaire, ejo uzi kwizokuguruka iyo incident irenganye. Mu France naho hari strike, hari imyigaragambyo y'abantu bakora mu marafanere. Okay, abantu batengeneza igitoro ariko baragiye imyigaragambyo. Amagreve mu France yamaho, amagreve hano henshi arabaho, kandi amagreve abayeho harabaho disruptions. Ivyo ni ibintu
Bon, ku bafaransa bisanzwe mu bihugu byose hama grève bo muri secteur nini iyo grève ibaye birashoboka ko iyo secteur iba affectée pour un temps. Je kuzana video muri 2022 wereka abantu kubera uzi ko yabo audience yawe je ntavyo nokora je shaka audience yanjye ndabubaha je ndubaza abantu bandaba mfata ko abantu nazi ubwenge rero impamvu shaka kubazana ibintu by'u fake iyo ari joke ndavuga this is a joke iyo ari skit ndavuga iyi ni skit I'm joking ibintu I'm not serious mugashaka kuzana ama fact nkazana video muri 2022 ngo nimurabiko bira muri Paris kuko ndazi baci ubwenge bamwe kwanza bari mu France no muri Belgique kuvuga ati oh turari mu France baje kuyuesha dushaka kubwira ngo gitura cyazo mu France I'm here you see donc ivyo bintu niyo mvuga mugire yo critical thinking n'amakuru muyaraba muri kaka AI twahora turaraba n'ubaracakaraba ndime ko umunyarwanda zaravugira hejuru y'igitivi kivera ngo n'umuzungu ukavuga ngo yawe umuzungu ibintu yavuze no iki gihe hari ibintu byinshi bya AI mugabo ivyo vyamye kuva na kera aha makuru muri kintu twita radio mu ngezi y'intambara radio munwa iki gihe yarafasha kubera yarashobora kugira ingufu kubera nta zindi radio twadufise mugabo hari internet mon frère ubu abantu barazungurutse ikintu kibaye ikintu kibaye kimenyekana nta kuntu mu believinga fallacies nagize kuba nubona kwa n'ibindi bintu byo muri Congo bakazana image ya 2022 kandi cyangwa imbere yaho bakayipesting uko nyene n'amadata kiboneka ntibanibuke kuyahindura bakaca bavuga ngo rabiriko bira muri Masisi cyangwa je no sais pas où ivyo bon ngo navuze n'ibintu bibaho mugo kenshi na kenshi abantu babigira ubiye kubera ignorant bo nyene cyangwa kubera bibaza ko abantu bari korabera bari ignorant cyangwa batari attentive njye ndiko ndabakaburira abantu b'Imana mu bajene mube afite abantu baciye ubwenge mube kudiscerna information siraza ngo gushimishe icyo nicyo kintu kimeze kuvuga ngo ibintu byose bakwese bigushimishe muganige bitagushimishe ni vyiza umenye exactement uko vyagenze urumva nagize kubabwira nibutsa igihe kimwe umuntu atuvuga ngo iyi ni reprise tactique ngo turagarutse ni good kuvyumviza muga ntabwo yari reprise tactique abantu bari bahunze anyway ariko mbere ndavanze ibintu wayico ndashaka kuvuga critical thinking analytical skills ndibuka umugabo yigeze kumbwira ngo umuntu we yaronse visa ahindunga ikintu afuye kwiraba gusa n'amaso mbona amakosane yerekana ko iyo visa yari fake anefi yari fake erezuma nta mafaranga ntiyabwagura amafaranga y'indege n'ibiki ntiyabwagura ibwashima amafaranga menshi mugabo yagize Imana ko yayinyeretse kuko wewe ayiraba yabona ari vrai mugabo ntiyaravye yari yatanze ku munsi ari dimanche itariki yatanze ko dimanche nawe mu bigo vyino nta muntu akora dimanche nta document n'imwe isohoka dimanche so document isohoka ku mbere kushoka gatanu nkiyo yari kimena kiye ngira remarque exact nkiraba gutya hani birabona ko bitari formate neza fashe PDF wandikishije ugacusohora ikintu PDF ibiri smooth niko novuga mugabo uzorabe hajya bafita Photoshop bagateratanya utuntu cyangwa yindi software ikigo yashobora kubiromarika n'amaso uti iki kintu ni Photoshop cyo kibona amafoto y'abantu bunyona narazotse bunyona ari mu gasho bunyona nta foto nimwe ya bunyona iri genuine usanga kuri internet kuva giye muri prison muri miss mugaha amafoto menshi abeka ngo turamubonye niba babonye washaka kuri foto kuvuga uti no iyi si yo umuntu yavaje umuntu yambaye ibintu akata umutwe wa bunyoni araho doctor ngatoyi ahumundika ko rabajya mu izo ukuntu imeze make those observation dude niko uca ubwenge kubera iyi si tugezemo n'isi y'abantu b'ubwenge ubu hakora ubwenge cyane ibintu vy'inguvu kenshi usanga bidakora kenshi cyane nimba wize kuzoza urikora imizigo ico gihe izokuvuna ubu bakoresha crane urana ko intambara batawe gukoresha ama drones zia drones zikoresha ubwenge zia drone turazimporta tu mu Burundi bien sûr mugabo udafise drone ukavuga ngo je nzorunga kabasoda n'imiheto kubera afise inguvu n'ibiceps bazobamara ku rugamba intelligence kwanza baita intelligence nyene vya iyo senero nako baita intelligence ubwenge donc muze muraba makini gutyo nico nshaka sinde ko just nkunze kwataka abandi ba youtuber ba umwese bariko ikora view wewe I understand ntavyo njamo je nataka the idea okay and asora usi iyo uvuze nkaje ukavuga ku matama ku manete ku mazuru ku munwa ça c'est idiot je de gutanga ivyumviro udafite ivyumviro subira mu iwanyu uyokereza ibijumbu ufite ivyumviro za vyumviro duhangane ku vyumviro pana command uze nubundi ko ndataka icyumviro nta muntu navuze nta muntu njira ko uko basa ivyo bambara iyo bava ivyo nibindaba je mvuga icyumviro ide niko bavuga ko
iyo ufise mande iri ba uvuga ku bantu, iyo ufise mande iri eleve gato uvuga ku ma ide, hanyuma ku ma event iri plus eleve. Donc ufise ide yivuge uhangaye n'amazuru n'amatama yanje, you are stuck with me. Cyangwa genda urabe abafise utuzuru n'ututama dusongoye barahari, naba ndababwira genda urabe K-pop muri Korea, baragenda bakagira surgery baba basongoye neza n'utama twiza, go watch those. Jewe mvuga ukundi mvuga ide, ntabwo nziga ndababwira ngo reka ndabere kuko basongora amazuru cyangwa ko bagira amata mato, that's none of my business. Ntabwo ndi muri modeling cyangwa showbiz, ndi muri ideas, ndi muri political commentators, ndi mu gusesangura. You take it or you leave it. Sawa. Okay, navuze nihuta ko nasomye mutoyi, tuzasoma mu munsi mwiza. Bye.